ibijanye no kuvuga ijambo Imana. Ikiganiro ca gatatu. Subire nitondore, nitwa Padiri Emmanuel Ndayegamiye. Ubu ndi muri Canada guhera mu 2014. Hanyuma co nkora ubu nigisha igifaransa kw'ishure y'abigenga, ariko umwuga wanje ni kubandanya ubusaserdoti. Mu kiganiro ca mbere twazirikana akarangamutima. Ku bakristo tuvyita ubukirisu. Akarangamutima ni harya mu buzima bwawe ugurukira Imana, ukugurukira abandi, ukugurukira ibidukikije, gutyo ukaronka amahoro, ukaba mu buzima ubayemwo uko bumeze kose ufise amahoro. Mu kiganiro ca kabiri twabonye ko ibyo tubayemwo, akarere tubayemwo, imico yacu birafise uruhara mu karangamutima, birafise uruhara mu bukirisu bw'umwe wese. Akahise kiwe karafise uruhara mu bukirisu bwiwe. Ibyo mvuga ndabivana muri ca gitabo co kwa David Perrin. Niki murakibona. Muri iki kiganiro ca gatatu ahera kuri iri jambo ry'uyu muntu yitwa Ludwig Wittgenstein, yigeze kuvuga ati the way you use the word God doesn't show whom you mean, but rather what you mean. Ingene utubwira Imana, ingene ukoresha ijambo Imana, ntibitwereka uwuvuze, ariko turategera ico uvuze. Muri kiganiro muraza kumva rero tuvuga umwanya umwe kuvuga Imana, gutazira Imana, gushushanya Imana, byose ni imvugo, nico kimwe. Ushushanije uwuvuze, nuko ukoresheje iminwe, ugakoresha ibidukikije. Kumbure umwanditsi avuga ko amashusho afise uruhara rukomeye mu buzima bwacu. Namwe nimurabe amashusho ari mu mabarabara hirya n'ino, abantu bagerageza gushiraho amashusho kugira ngo bagire bati aha hantu hariho umugambi uyu n'uyu n'uyu. Iri shusho ry'umuganwa Rudoviko Rwagasore murisanga henshi mu Burundi. Nuko amashusho afasha kuguma mu vyumviro n'imigambi iyi canke iriya. Ishusho rya Rwagasore idufasha kuguma mu vyumviro ko igihugu c'Uburundi cikuki, ko igihugu c'Uburundi ari kimwe, ko n'imigambi yavuga idufasha kuguma mu migambi no mu vyumviro yari afise. No mu vy'Imana nico kimwe.
iyo umuntu yeretswe akabidushushanyiriza bituma tuzirikana umwanya muremure ibijanye n'Imana mu buzima bwacu, ingene Imana tuyibona mu buzima bwacu. Umwanditsi arabandanya atariko rero nta shusho rimwe rudende ribaho. Nta muntu atari Yezu Kristo wenyene, nta muntu ashobora gushushanya Imana ngo ayitwereke. Amajambo canke amashusho dukoresha ntiyereka abantu Imana, kuko iguma ari kibirengeye. Nta n'umwe ashobora gushushanya Imana, ariko abantu barashobora gutegera ico twashushanije. Umugani wa wa mwanditsi Ludwig Wittgenstein. Aberetswe bose ico badushushaniriza bavuga kenshi urukundo rwamenyekanye muri Yezu Kristo. Urukundo rw'Imana rwamenyekanye muri Yezu Kristo. Ico kintu baguma bakigarukako. Hanyuma umwanditsi aratubwira ati nivyo tuza kubona mu nyuma, ati uburyo dushushanya Imana, uburyo tuyivuga ni mu nzira zibiri. Inzira ya mbere ni ukuvuga ico Imana itari. Nko mu Burundi turashaka kuvuga tuti Imana si Imana y'ubwoko ubu. Imana, uburyo bwa kabiri ni kuyaga ubwiza bwayo. Akaba rero tugira ati Imana ni dawe wa twese, turayivuga ukwiri. Ni dawe wa twese, ihimbura ababi n'abeza. Turavuga ico itari, turashobora kandi kuyaga ubwiza bwayo. Iyo ari intangamarara. Hanyuma amashusho yacu nayo ameze gute nk'abakristo? Abakristo turiko turavuga Imana, tuvuga ko ari ubutatu bweranda. Niryo shusho ry'umushinge ayandi yose akomokako. Tubishushanya nk'ubutatu bweranda: Mana Data, Mana Mwana na Mana Mutima Mweranda. Ariko agira ati naho iryo shusho ari umushinge, ari ishusho rihambaye cane, ntiryoguma ari ryonyene, ntiryofasha kuzirikana Imana mu buzima bwacu ryonyene. Kugira tuvuge Imana mu buryo abantu bategera ico tuvuze, turakenera kuvuga umwe mu bapersona batatu bagize ubutatu bweranda. Tukamuvuga, tukamutazira, tukamushushanya, kuko nk'uko tumwiyumvamwo mu buzima bwacu. Akarorero, turatazira Mwana tugira tuti uri mwungere mwiza, uri umuco w'isi, uri umukiza w'isi. Ariko kandi nta bukristo butarimwo Mutima Mweranda. Abaporoti nibo babitwibutsa.
nta bukristo butarimwo mpwemu, nawe nyine turamutazira, umuriro w'urukundo, mpwemu w'Imana aheza akaza mu buzima bwacu. Aho hose ico dushushanya, ico abantu bashaka gushushanya, ni ubunywanyi bafitaniye n'Imana muri uwo mwanya. Iryo shusho ni iry'umuntu ariko ari mu kanyamuneza, atakiri kuri iyi si, yibereye mu Mana, mugabo ari kuri iyi si nyene. Umwanditsi aratubwira uruhara rw'amashusho mu buzima bwacu. Agira ati kuvuga Imana, kuyishushanya ntibifasha gusa ko umuntu mu nyuma aheza akagira ingendo ijanye n'ibyo yashushanije. Nimba uyu munsi ndayishushanije nka dawe Munyakigongwe, umuvyeyi Munyakigongwe, urumva iryo shusho nshize imbere rivuga yuko ndi mu ngendo yo kurekurira abandi, ariko ntibifasha gusa ko umuntu aca aguma muri ivyo ivyumviro n'imigambi bijanye n'ivyo yashushanije. Bifasha kandi gutegera ico turi imbere y'Imana n'imbere y'abandi. Nshushanije Imana nk'umwungere mwiza, biramfasha gutegera ico ndi imbere y'Imana imbere y'abandi. Akarorero, sishobora kuba nashushanije Imana nk'umwungere mwiza mu nyuma ngo ntazira abandi bamujeri canke abamenje. Ibyo ntibibaho. Iryo shusho sinoshobora kuba narishitseko ngo hanyuma ngo ngire imvugo nk'iyo. Ingene tutazira Imana byerekana ingene tutazira n'abandi. Rero nimba uyu munsi ndiko ndatazira bamwe ngo nabamenje, abandi ngo ni bamujeri, umuntu muri uwo mwanya nyene nta gukekeranya arashobora guca agira ati iyo Mana uriko uravuga si Imana ya Yezu Kristo, si Imana twamenyeshejwe muri Yezu Kristo. Nta gukekeranya muri uwo mwanya. N'ingene tutazira abandi, ingene tubavuga byerekana ingene tutazira Imana, ingene tuyishushanya. Murumva ko ibi bintu bikomeye cane. Harya rero twamize Imana mu kanwa mu Burundi, iri jambo turizirikane. Tuyitazira gute? Tutazira abandi gute? Tuyibona gute? Tubona abandi gute? Aragaruka mu gitabo c'Amamuko akavuga ati dusoma mu kigabane ca mbere umurongo wa 26 gushika ku murongo wa 27 ko Imana yaremye umuntu imwishushanijeko. Agaheza akagaruka akagira ati natwebwe abantu niko twimereye, turarema Imana tuyishushanijeko. Ashaka kuvuga ati tuyivuga mu buryo bwacu bw'abantu. Agatanga akarorero turavuga ati
uri Imana nziza, uri bwenge nyabwo, uri rudasumbwa. Tugerageza kuvuga ibyiza tubona mu buzima bwacu, tukabishyira ku Mana ku buryo burengeye. Uri bwenge nyabwo, uri rudasumbwa. Tuvuga ibyiza tubona mu buzima bwacu, ariko ku buryo burengeye, kuko Imana ari kibirengeye. Umwanditsi arasubira ati, Imana ntiba mu bicu, irindiriye ko hoba uwuduga agashikayo, akazogaruka mu nyuma atuzaniye ifoto yayo, ishusho rimwe rizima rudende riyitwereka. Utubwiye Imana, uvuze ijambo Imana canke ukayishushanya, ntibitwereka Imana, bitubwira ico uvuze, bitwereka ico uvuze, turategera ico uvuze. Nta n'umwe rero yaduze hariya mu bicu, twese dukoresha imvugo y'abantu, uburyo dufise nk'abantu kugira tuvuge Imana. Aha rero ni ukuhazirikana, kuko hari abantu bibaza ko bariko baravuga Imana ukabona bayivugana ubwishime bwinshi, ukamenga baraduze mu bicu barashitseyo. Uwo muntu niwe dukwiza kumviriza gusumbya abandi, kishira imbere cane. Oya, ahantu no kuharaba. Mu buzima bwacu, umwe wese arafise ibimenyetso bimufasha gutazira Imana, bimufasha gushushanya ubunywanyi afitaniye nayo, na cane cane ingene wenyene yibona imbere y'Imana. Cyo gituma abantu bakunda kuvuga bati, shinga intahe, tubwira ingene wibona imbere y'Imana. Ariko tukama twibuka ko tudashobora kuyerekana n'amajambo yacu n'amashusho yacu. Ico no kwama uwo muntu yakimenya. Nico gituma hakenerwa amashusho menshi. Umwanditsi ati, amashusho menshi arashobora kuyobeza. Urashobora kuva ngaha kumviriza umuntu ariko aravuga Imana, ukagenda hariya ukumviriza uyundi, ukagenda hariya ukabona bayishushanije ukundi, kumva bariko bayivuga ukundi, bariko bayisenga bayitazira ukundi utavyiyumvamwo. Amashusho menshi, imvugo nyinshi ku Mana zirashobora kuyobeza. Amashusho yoba menshi, kuko ishusho rimwe twahava tumera nk'abo mu mugambwe, kugira ururimi rumwe. Babivuga gutya, utegerezwa kubivuga nk'uko ndabivuga, aho vyoba ari ivy'umugambwe. Abakristo twese turazi yuko Mutima Mweranda ari we yosha ukuri kose kwerekeye Imana. Nico gituma amashusho n'imvugo ari nyinshi, indimi ni nyinshi. Amashusho menshi atuma haboneka ubundi buryo
gukumva ingene Imana iri mu buzima bwacu. Cyo gituma naberetse ishusho ritwenza ry'umuntu ashobora kwaduka akaza kutubwira ati nimwihane kuko igihe kirageze c'umusaruro. Umuhero w'isi urashitse. Nimwihane. Mu buzima bw'Ekleziya hariho abantu baje bavuga gutyo. Ndibuka umuntu w'umupfasoni mw'iparuwasi imwe yigeze kumara iminsi aza kurondera musenyeri. Hanyuma bakabwira musenyeri ati hariho umuntu bw'abagoma azaraza kukurondera. Musuri izina musenyeri aramwakira. Hanyuma nyamupfasoni acambwira ati jewe rero nareretswe. Mana data yaraje kungendera. Hanyuma ijambo akaguma abwira ati genda ubwire musenyeri umubwire yuko akwiriye guhinduka. Urumva rero musenyeri kugira ngo mwikure niwe yabitubwira agize ati nawe nawubwiye ati Imana data nawe nyene naje yarambonekeye. Yambwiye ati ujya mupfasoni azoza uzoca umubwira atahe muhira abandanye imirimo yiwe kandi abandanye aja gusenga. Ntaza aratonda kw'iparuwasi umwanya wose. Urumva ako n'akarorero gatwenza, ariko abahanuzi baraduka nta ushobora kuko umutima ingene uno munsi yaje mu bantu ingene avugiye muri uriya n'uriya, ibyo ni bya mutima. Abahanuzi ni kubumviriza, ariko muntu uze muri Bibiliya bakaba ati umuhanuzi w'ikinyoma n'ukuri bashobora kubatandukanyiriza mu byo bama mu byama byabo mu buzima bwabo, ingene ibyo bavuga bavyerekana, ingene bugurukiye Imana, ingene bugurukiye abandi, ingene bugurukiye ibidukikije, kandi bikabaha amahoro mu byo barimo. Amashusho ngo yerekana ingene twakira abandi n'ingene twakira ibishika mu buzima bwacu. Dushushanije Imana nk'umucamanza. Umwanditsi aragira ati none ubwo ntitwoba tworoherwa gucira urubanza abandi. Tugumye tuvuga ngo Imana yo mw'ijuru, ubwo turibuka ko iri no mu bibazo by'ubuzima bwa misi yose, na cane cane mu bo twita abansi bacu. Hanyuma umwanditsi aravuga ati amashusho yose ntafasha. Ati mugabo umuntu yokwibaza mbega hoba hariho ishusho rimwe risumba ayandi yose, ico twari twakivuze na kare. Mu yandi majambo hoba hariho uburyo busumbije ubundi bwo kuvuga Imana mu buzima bwacu.
hariho uwundi mwanditsi yitwa Salies agira ati ishusho ryiza uwuzi kuvuga Imana neza nuwerekana urukundo rwayo. Ishusho ry'Imana, iri shusho mbona ryerekana gute urukundo rw'Imana? Turabaza ico kibazo. Urya muntu ariko aravuga Imana yerekana gute urukundo rw'Imana? Rirya shusho yadushushanirije ryerekana gute urukundo rw'Imana? Kurya kuntu yabivuze byatweretse gute urukundo rw'Imana? Inyishu rero y'ikibazo iraha. Ishusho kanaka, imvugo kanaka, ni ukubaza bitwibukije gute Yezu Kristo, kuko niwe yadushushanirije neza Imana uko imeze. Aha nca nibuka rya jambo ryo muri Bibiliya, nta n'umwe yavuye ku isi ngo agende mu ijuru hanyuma agaruke kuyitumenyesha. Umwana w'Imana we nyene yavuye mu ijuru, niwe yaje kuyitumenyesha. Ishusho kanaka rero ritwibukije gute ingene Yezu Kristo yatwiyeretse ko ari we yadushushanirije Imana uko imeze. Mbeko dukunda kuvuga Imana mu Burundi, vyereka abantu gute? Vyerekana gute ingene abarundi bari mu makanda ya Yezu Kristo? Umwanditsi aragaruka ati amashusho arahinduka. Ayo mu myaka 50 haheze, amajana n'amajana haheze, kumbure ntategerezwa kuguma arayo. Kumbure turakeneye muri kino gihe turimwo, muri ubu buzima turimwo, gushushanya ubunywanyi dufitaniye n'Imana. Amashusho arahinduka n'imvugo zirahinduka, bijanye n'imico kama, bijanye n'uburere tubayemwo. Ivyo twarabibonye mu kiganiro ca kabiri. Bijana kandi n'ibihe. Aravuga ko mu ntango abakristu bashushanya Imana bahereye mu buzima n'imico by'Abayahudi, Abaromani n'Abagereki. Akarorero akavuga yuko bakunda kuja gusengera mu isengero, kuko ico gihe kugenda mu ngoro y'Imana ugasengerayo kwari nko kuja mu ngoma y'isi, le centre de l'univers. N'ubu nyene abakristu twari dukwiriye gushushanya Imana duhereye mu buzima n'imico by'ubu, kuko uko amashusho ahinduka vyerekana ko n'akarangamutima kahindutse. Ingene tugendera ubukirisu byahindutse. Abakristo turashobora gushushanya Imana mu nzira zibiri.
hariho nk'uko twabivuze mu ntangamarara, gushushanya Imana uvuga ico itari. Imana si Imana y'ubwoko ubu canke buriya. Imana ni nyeranda, iha imvura ababi n'abeza. Uko ni ukutazira Imana, ugatazira ubwiza bwayo mu buryo bwa kabiri. Aha singomba kuvuga amajambo menshi, mugabo murashobora guca muraba zirya mvugo zo mu Burundi ingene zimeze, mugaca mwumva ingene ico bisigura. Ikiganiro ca gatatu kigarukiye ngaha. Dusozere twibukanye gusa ko amashusho y'Imana yoba menshi, yose avuga ubunywanyi dufitaniye n'Imana, yerekana ingene tubona Imana n'ingene tubona abandi, hanyuma tuyakura mu buzima no mu mico yacu y'ubu. Uwuvuga Imana neza ni uwutwibutsa urukundo rw'Imana twamenyeshejwe muri Yezu Kristo. Nuko rero ikiganiro ca gatatu kigarukiye ngaha, naho ubutaha, umukama abahezagire.